Ikiza cy'umugera wa corona cyaragize ingaruka mbi ku buzima bw'abantu ku isi yose. Mu Burundi abana bakiri bato bahora bafashwa kuvugwa indwara zidasanzwe kandi zisaba ubuhinga bwinshi cyane butaboneka mu gihugu cy'u Burundi nk'umutima, nabo nyene barahuye n'ibibazo bitoroshe. Abagira neza bo mu ishirahamwe abasamariya b'ikigongwe bari basanzwe bafasha kuronsa imfashanyo zerekeye kuvugwa izo ndwara z'umutima, basaba abagira neza aho bari hose gufasha kugira ubuvuzi bwongere bubandanye kuri abo bana mu Burundi. Umutumire wacu twatumiye ni Alexis Butoyi aserukira ishirahamwe abasamariya b'ikigongwe, ishirahamwe aserukira imbere y'amategeko mu gihugu cy'u Burundi. Mushinga ntahe Butoyi, ndabaha ikaze mu kiganiro muri Isanga. Murakoze cyane, ndabashimiye, ndamukitse ko batwumviriza. Mushinga ntahe Butoyi, ku batazi ishirahamwe ryanyu benshi baramaze kurimenya, tumaze kuganira inshuro zitari nke ku bikorwa byiza byinshi mukora, cyane cyane byo gufasha abantu bagwaye indwara z'umutima mu gihugu cy'u Burundi. Ariko ku batarabamenya, tubwire muri make abasamariya b'ikigongwe ni ishirahamwe rimeze gute mu majambo make? Ishirahamwe ryacu rifasha hanini abana bagwaye bakeneye kuvurizwa mu bihugu byo hanze. Ni ukuvuga bakeneye ubuvuzi ngaha butarashobora kuboneka ngaha mu Burundi, nk'abakeneye kubagwa umutima n'izindi ndwara zikeneye kubagwa. Ryatanguwe mu 2012, turamaze kwakira abagira ku 3,000, mugabo muri abo twashoboye kuvuza hanze bagera ku 247. None ibi bikorwa bisanzwe bikorwa gute muri rusange? Abo bantu bose bamaze kubitura bifuza kuvugwa indwara y'imitima, indwara z'imitima, mubikora gute, mukorana gute n'amashirahamwe yo hanze kugira ngo bashobore kurungikwa hanze kuvugwa? Ubwa mbere bitangwa gukorana n'abaganga b'abahinga bamwe bita abasipesiyaliste, nibo babonye umwana akeneye kuvugwa hanze cyangwa n'abakuze twatangwe kubakira, baca babaturungikira mu ishirahamwe ryacu. Hanyuma hari ibipimo tubatuma, natwe twafise abo dukorana mu bihugu byo mu Bufaransa, Ububirigi, Ubutaliyano, hanini nabo nibo duca tubarungika abagwaye, hanyuma bakabavura ku buntu, bakababeshaho, rimwe na rimwe bakaza kubitorera. Ivyo byose abagwayi bakabironswa ku buntu. Reka twumve bamwe mu bavyeyi b'abo bana muvuze mumaze kurungika hanze ngo bavugwe, muri ubwo buryo musanzwe mukoramwo. Nitwa Munezero Neri Eliane, mba mu Kinanira ca Musaga mu gisagara ca Bujumbura. Abadufashije mu bintu byo kumuvura, mu bintu byo kumutunga, ibintu byose barabidufashije. Yagiye itariki 12 z'ukwa mbere mu 2019, akaba yagarutse itariki 11 mu 2020. Umwana wahora umwonsa ugaca umucukiriza ku kibuga c'indege, naramaze kwezi kose umengo ndagwaye, nyene mfise umubabaro nkongera nkanezerwa kuko numva ko agiye gukira. Imana yashoboje kuko ntibyari byoroshe kugira ngo utange umwana yangana ukuraho yari mutoyi, kugira umuha abantu atamenyereye byari bigoye kumva, ariko Imana yaranshoboje. Kenshi narahindukira nkaja konsa ngaca nsanga nyene ntawe uhari, ngaca nibuka yuko umwana yagiye, ngaca ntangura nyene kugira umubabaro, navyuka ameze nabi, nkumva nyene muri jewe simeze neza, nkirirwa ntameze neza. Yagiye afite umwaka n'amezi 6, yagiye afite ibiro 5, ubunye afite ibiro 10 kandi yagiye afite ibiro 5. Urumva ko yugutse cyane rwose, natwe twaratangaye rwose. Yarakiza ameze neza, hari no kuntu ataryama yubitsinda, ariko rero umunezero afise no kuryama yubitsinda, akaryama amasaha menshi, ijoro ryose akariryama, akongera akavyuka nka 4 z'umurama. Shimira ishirahamwe SAMARITAIN ryadufashije muri ivyo byose byavuye kuri bo. Dushimira Alexis Butoyi kuko niho twatanguye guca, kandi tukaba dushimira n'abaganga bahaturungitse. Nababwira kamo yuko icambere no gusenga Imana ikaziga mu mwana, kuko imurinze n'iminsi mikeyi niho ushobora kuronka no kukubwira ati hari ahantu hari ubufasha, hama bikagenda neza, ukarindira ko baguha inyishu umwana akaja kuvugwa. Nukwihangana kubera biragoye, igwaje biragoye, utivyizigiro, kandi ukababara cyane kuko niyo ugwaje havuga hariho abaguca intege n'abagutera intege. Icambere no gusenga Imana kugira ngo ikomeze umutima wawe. Murakoze.
uwundi muvyeyi twashoboye kuronka amajwi yiwe nawe nyene aduha ubuhamya bw'ingene vyagenze aho arungitse umwana wiwe kuvugwa hanze ni Sengiyumva Mireille Mukaruzi muri komine Buhiga. Reka tumutega amatwi. Ndaramukije abantu bose batwarantega amatwi. Rero nitwa Sengiyumva Mireille, umuvyeyi w'umwana yitwa Ndayikunda Tom Rodere yavuriwe mu Faransa n'abagiraneza badufashije ku SAMARITAIN. Yavuriwe mu gihugu c'Ubufaransa mwaka w'2012. Rero yaragwaye ingwara y'umutima nk'uko n'abandi bana benshi bayirwara. Nukuri turakingukira cane abagiraneza bo ku SAMARITAIN badufashije mu buryo budasanzwe, ibintu tutari kwishobotsa. Hanyuma umwana Imana yamusubiza ubuzima. Rero nkagira nti Imana nibakometse muri ubwo buryo, kandi nongera ntera pamo n'abandi benshi, abandi bagiraneza benshi baje barafasha abavyeyi ko abana benshi barabura ubuzima muri ubwo buryo kubera baba babuze uburyo bw'amafaranga. Rero navuga nti bagiraneza umutima yumva umutima mweranda yamukoreyemwo, akumva ko umwana nawe ari umwana w'isi, umwana w'igihugu, yoterera umwe wese mu buryo bashoboye. Sorosoro ikwiriye igiye kandi nkavuga nti mpamagarira abavyeyi bahuye n'ico kibazo ko batokwirukira barumenyi canke ngo bigunge. Hariho abavyeyi baca bigunga akabona ko umengo none ko bidashoboka ntanavuge ntagirente. Rero nkavuga nti ikibazo no kukishira habona abantu bakakimenya, ama no mugira neza agati bakabimenya ko iyo utavuze ikibazo abantu ntibaheza ngo bamenye aho bahera naho bahereza ko ntimubaza cawe. Rero navuga nti abavyeyi nibahaguruke, abonye afise ikibazo nahaguruke areke kwihutira urumenyi, aje kwa muganga amenye ikibazo c'umwana wiwe. Hanyuma amaze kumva ko hari ibintu bigoye nk'ivyo vyacu byari ibintu bigoye, abivuge ko iyo umuntu apfutse abantu baheza bakumva aho bohera n'aho bohereza mu kumufata. Nongera ntera kamo na leta yuko nukuri iki kibazo c'abana barwara ingwara ingwara z'imitima, ingwara z'ibivyimba, ingwara zimeze gute, bigasaba ko abavyeyi baba bafise uburyo burenze. Natera kamo na leta yo zirafasha abavyeyi n'abana benshi cane bama bapfuye iyo baciye bavuga ngo n'amarozi, benshi bavuga ngo ni iki, ariko aba ari ibintu vyari kuvugwa bigakira ubwabo kubera uburyo buke bw'abana b'abarundi bw'abavyeyi b'abarundi, ugasanga umwana aramuciye mu myanya y'intoki. None leta rero n'umuvyeyi wa twese yodufasha, yozafatisha abana kugira ngo bashobore kuvuga. Nanje hanje bandanya nkengurukira abo SAMARITAIN ko badufashije mu buryo budasanzwe, ibintu tutari kwishobotsa. Imana bakomeze bahezagire, baje imbere, ibaha umuco mu byo bariko barakora, batere baje imbere. Nk'uko mubyumvisa rero bari abavyeyi bashoboye kugira amahirwe yo kuronka uburyo bwo kuvugwa n'iri shirahamwe SAMARITAIN ryashoboye kurungika abana babo mu bihugu vyo mu mahanga kugira ngo bashobore kuvugwa ingwara zidasanzwe z'umutima. Ikiza ca corona cahavuye kiraza, ibikorwa birahagarara nk'uko mwabitubwiye. Vyagenze gute aho corona ishikiye? Ibikorwa vy'ishirahamwe ryanyu vyifashe gute muri iki gihe? Bivuga mu mice itatu. Aho corona iziye bugaye imbibe, dufise abagera ku 200 baza bamaze gushika mu bihugu vyo hanze. Hanyuma barakize biragorana ko bagaruka, ndetse hari n'ibitavye Imana ayo mu Bufaransa. Turagira agahinda kuko mu bisanzwe hagize ubitaba Imana batahana ikiziga. Ico gihe rero ntivyashobotse ko batahana ikiziga, ntivyashoboka nuko mu Bufaransa baja guhamba, ko ico gihe carazira ko basohoka nabo. Abantu rero barabacurira muri incineratere bakarungika umunyota. Ico rero vyatubereye ikibazo kuri twebwe kubwira abavyeyi wa mwana wanyu yitavye Imana kandi ntibazomuhamba, bazomuturira kwaho kubasogota ubugira kabiri. Turatakamba biraba birebire, morgue hariya mu Bufaransa nta kibanza cari kihari, ariko barigoye. Nyuma y'ukwezi niho ukwezi n'igiti bashoboye kumuhamba, batumikira amafoto ariko bamuhamba mu Bufaransa. Abakize bagumayo
ku buryo batashe muri uku kwezi kwa11 tariki 18 niho bataha bumva bamazeyo hafi umwaka. Hampande yaho twari dufise abandi bemerewe kuvuzwa hagati y'ukwezi kwa 4 n'ukwa11 mu 2020 twari dufise abandi bagera ku 40 bemerewe. No mwaka wari wimigisha kuri twebwe bwari bwa mbere turonkeye abantu benshi cyane nk'uko. Ariko rero kubera icyo kiza cya corona ntitworohewe, bararemba bakaremba, ariko naho baja imbere zari zugaye, karagahinda ku bavyeyi baguma baduhamagara ijoro n'umurango, wa mwana bimeze gute, tuti ntibirakunda, babwire ko aremvye, hamagasha bace bagira gute imbere zugaye, babwire ko asinzikaye, arimwo oxygene yabu bamwungise n'iyindi, amahera twayabuze, wa mwana arapfuye. Nkabiva izo sene zose abo bana 40 bose gushika ubunye abasigaye ni 17, 23 baritavye Imana. Umva abavyeyi badusangije umubabaro n'agahinda bagize, ntivyari vyoroshe ikigo ca corona catugiriye nabi. Ubu rero imbibe z'igihugu ziruguruye kuva mu kwezi guheze kwa11 mu ntango. Cyo twabanje kwihutira kwari gutahana abariyo bakize kugira ngo n'abandi bashobore kugenda, kugira ngo abandi bagende nuko abandi baba batashe. Ubu rero kuno kwezi kwa11 kose kwari kubatahana. Turi mu bikorwa byo kuraba ingene abo bandi basigaye benshi muri bo bararembye cyane turabe ingene boshobora kuja kuvuzwa vuba yihuta. Turafise uzogenda tariki 15 z'ukwa mbere mu mwaka utangura. None kuri abo bana bashoboye kwihangana naho baremvye cyane muri ico kiringo batari bafise ubwo bufasha bwo kuja kuvugwa, byagenze gute? Hari uburyo bwo kupfupfahaza ngaho mu Burundi babaye bararonka muri kino gihe ukuvura imitima mu Burundi bigeze kuri uhe rugero? Urakoze, nari nibagiye harabayeho ingwara z'umutima. Burya abana bavukana umutima wuguruye ni ingwara nyinshi cyane. Muri izo hariho bitanguye baravura ngaha mu Burundi. Hariho abana 3 bagiriwe amahirwe baravurirwa mu bitaro byo muri Kira, umwana wo mu Cibitoke ca Rugombo, uwundi Makamba, n'undi wo mu Kayanza. Kuvura muri Kira n'amahera menshi cyane, hagati y'imiliyoni 4 n'igice n'imiliyoni 5 n'igihe harenga n'amafaranga y'amarundi. Imiryango myinshi ishoboye kuriha iyo fagitire. Abo bose iyo miryango 3 abana babo bavuriwe muri Kira, twarose abagira neza b'Abafaransa bariha fagitire. Abo bana bameze neza baratashe. Nico ni kimwe mu rugamba rumwe twashoboye kugira ngo tubumvishe ama nabo bavyemera, kuko nta kundi bari kugira bahitishemwo. Ivyo byarakoretse. Ariko abo bandi basigaye ingwara zishobora kuvurirwa ngaha impaka bagende hanze. Nivyo rero twasubiye gutangura kubaraba, kubasubiza ku baganga b'umutima, turaba uko bameze, kuko inyuma y'umwaka umwana abandi ibintu byinshi cyane cyane mu magara y'abantu. Nivyo twatanguye kugira ngo dutange raporo bulaya b'abana basigaye bimeze ukunuku, bashoboye gufata urugendo, bari kuri oxygene cyangwa ata oxygene bariko. Ivyo byose turiko twakora n'ubu dukoresha n'umurango. None nta makenga y'ikiza ca corona muba mufise canke abavyeyi baba bafise muri ivyo bikorwa byo kubarungika hanze kuja kuvugwa? Nta makenga arimwo muri aka kanya ko dusanzwe turi mu bihe vy'ico kiza ca corona? Ingingo leta yashizeho zo kwikingira bazikurikiza. Nk'ubu uzogenda imbere y'amasaha 72 bamupimisha corona, wumva dusanze akomeye niho bafata urugendo. Hanyuma uje kumutora nawe avuye mu Bufaransa ngaho Bujumbura iminsi 3 imbere y'uko agenda, nabone bakamupima corona akaja muri karantene, hanyuma agaheza agaca atora umwana akagenda. Ashitse Bulaya tuzi nabo uko babigenza, tuzi nako hariho karantene, ariko tujye kubana nayo. Tujye kubana nayo, ntituzi igihe izoherera. Dukore ibishoboka muri kino kiza cya karantene
biruta ko biruta guheba burundu. Ego umupfasoni Nsengiyumva Mireille yasavye ko leta yofasha mu bikorwa byanyu byo gufasha abo bana. None kuri mwebwe leta yofasha mu buhe buryo kugira ngo icyo gikorwa canyu musanzwe mukora kibandanye mubandanye mufasha abana bakiri bato? No kubwira yuko leta yaratanguye mu mwaka wo kubashimira kuko abo bana batashe dufashanyije n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu n'ubushikiranganji bw'ikiga cya leta babahebeye ibipimo vya corona. Abari babatahanye bariha amadolari 100, abo bana bakariha amadolari 30 kuri umwe ayo yose leta yayabahebeye. Abatahanye leta yabahaye viza ku buntu, abo bafaransa bari baje, iyo niyo ntererano yaterereye. Ariko urumva yuko karantene yoyo twe tuguma tuyiriha kubera leta nta mahoteli ifise, kuko umva n'ubundi buryo buri ku ruhande baratworohereza gusa bikanyaruka ivyo tuba tubasavye dufashanyije n'ubushikiranganji bw'umutekano, ubushikiranganji bw'amagara y'abantu, wumva n'ubushikiranganji bw'ikiga ca leta ko bwavyinjiyemo. None dusubira inyuma gato mu bavyeyi bariko baratwumva nabo nyene bashobora kwitura ishirahamwe ryanyu bipfuza kuza kuvuza abana babo mu mahanga, abavyeyi basabwa iki kugira ngo abana babo baje ku rutonde rwabo muri ko murafasha? Nobwira abavyeyi yuko uwo wese yiketse ko umwana we wagwaye abona ibitameze neza namunyarukane ku muganga w'abana canke kw'ivuriro rimwegereye, hama niyo bazomurungika ku muganga w'umutima, hanyuma nawe ahagaze akamurungika iwacu rero ibipimo tubimutumye akabikwiza turabirungika i Bulaya n'amahera menshi cyane ivyo bipimo, hanyuma si bose bashoboye no kuvyirihira banagomba kuko hari ibipimo bimwe bitakorerwa mu mavuriro ya leta. Hanyuma i Bulaya bamwemereye, umuvyeyi asabwa igitabo c'inzira, asabwa vaccin fievre jaune, ivyo vya corona, ari amakomisiyo medicale, ariho gusubiramwo ibipimo. Aho hose siniwe ndavuga ya mataxi tukutuku dufata, siniwe ndavuga ya mazi umuntu agura, ya fanta umuntu agurira umwana, kuko ni imiti itarike, ibipimo impapuro zitandukanye dusinyisha kwa notere, ubushikiranganji bw'umutekano, kuriha muri berbe, umushikiranganji w'intwaro hagati, ni ibintu bishika ku 15 turondera, kuriha visa, kuriha assurance voyage no kuriha itike y'indege, kuko hari igihe dusanga no bagira neza bavuga ati nta matike y'indege dusigaranye, umuvyeyi niyirihire, ugasanga ari umuvyeyi abishoboye sawa, atabishoboye tukaja gutereza ku maradiyo, isanganiro cyane cyane niho dukunda kuja, no kuri radio Maria niho bakunda kutwemerera, nibo bapartenere bacu, bagaha mikro umuvyeyi agatakamba, agashera, akavuga, agakoma induru nyene, gatabaza abagira neza bakamwumva, kenshi baramwumva. Mugabo hari igihe bishika ewe tukabura, umwana agasiba, arandeve gasiba, biramaze gushika. Dusozera kino kiganiro rero mushinga nahe Alexis Butoyi, akajambo ka nyuma ufuza gushikiriza abatwumva n'abagira neza mukorana nawe? Nashaka yuko umuntu wese atwumva iwoto tugakorana, umwe wese ku rugero ahambije. Turifuza yuko mu mwaka w'ibihumbi 2021 tugiye gutangura ko twofasha abarenga ku 40. Urumva hazoba hakenewe amatike y'indege 40, hazoba hakenewe amapasiporo 40. Urumva ni ibintu bidasanzwe gushiraho ivyo vyose. Uwewe wese atwegere tumubwire tuti we ku rugero ruhambije uzofashe muri iki, naho utanga amafaranga 1000 kimwe canke 5,000 idolari 2 marundi, uzobutereye uzobwiye muri ishene kugira ngo dusubize ubuzima abana, abavyeyi babo basubira nabo cyasubira ku bikorwa gihe abana bakize. Twaranuguruye ndetse na shene ya YouTube tuvugira ko ibikorwa bigezweho, abo byoshobokera boyiraba bakandika Action Samaritaine TV, baca babona urubuga rwacu, intahe z'abakize, ibiko birakorwa. Yego ndashaka ko uwatwumvise wese kino gikorwa yokigira gwiwe, ama akabaho mu buzima yarigeze gufasha rimwe ryonyine, basi yafashije umuntu atazi, yafashije umuntu atazona mwishura, hanyuma
ndabwiye ko bizotanga amahoro mu mutima. Urakoze. Kuri ico nyene woshikiriza abatwumva uburyo bobashikira, nimero zanyu, aho muherereye, aho mukorera, kugira ngo bashobore kubitura. Ego dukorera mu gisagara ca Bujumbura muri rohero ya kabiri kuri Boulevard de l'Independance nimero 13. Ni mu kigo neza na neza c'ishirahamwe Afabe niho dukorera. Telefone yacu ni 79 44 50 16. Nayo muhora wacu wa WhatsApp nimero ni 79 44 50 16.